umuco ni uranga ishengero. Ni ukuvuga ngo ishengero ritagira umuco ntiriba ari ishengero. Rero iyo tubonye ivyo bita umuco n'imigenzo y'ishengero binyuranye n'umuco wa Kristo, bica bitugora kumenya mbega rijya n'ishengero canke ni dini canke tugite gute. Kibazo kica kiza aho. Ni ukuvuga ngo nugusuzuma neza tukaraba ivy'ukuri mbega ivyo dukora bivuye mu mutima bwina canke bisunitswe n'ikindi kintu. Kuko kwizera ko mu mutima niko gutsindanishiriza umuntu imbere y'Imana, niko gutuma Imana ishobora kuvuga ati uyu nivyo aremera, ivyo yemera nivyo canke ivyo yemera sivyo. Iyo umuntu akora ikintu kuko ari itegeko yari yahawe n'abantu, ntagikore kuko bivuye mu mutima bivanye no kwemera kwivuga ati je bivanye no kwizera Kristo. Nukuvuga ngo uko kwizera niko kunteye gukora, uko niko kunteye kugira gute. Mu bisanzwe nico kibazo dufise, niko ukwizera kwacu gushobora gutuma tugira imico myiza cyangwa ukwizera kubi gushobora gutuma tugira imico mibi. Bigaga Paseri Jean Prudent Uberwa. Iyo umuntu yononye imico y'ishengero ataco biri bivugako burya uwo muntu hari icyo abakoze. Uko twumvise yuko Paseri Vukuni yasigura ati hari umuntu abari mu ishengero mu mutima kumva arababaye kubera yuko hari ibintu babuza bivaye n'imico y'iryo shengero, muga kabikora baro kandi mu mutima arumva ko ntanezerewe mu ijambo rimwe. Kandi none uyo muntu imico ayononye ati kwereka indinda nyikizwa ndinda nkorera Imana mwumva mu mutima ndanyikijwe, mu mutima ndarushe. Burya iyo mico ayononye iryo shengero arico biri bivugako. Yego murakoze ku kibazo. Icambere nagomba kwanza mvuge nunganire Pasteur Hervé kuco yaje kuvuga. Ndabahe ijambo kugira riza kubafasha abantu bagifise ishaka ry'ivyagezwe. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 20 kugira abantu batahure yuko iyo ushikije ivyagezwe n'abantu ushimwa imbere y'abantu nyene, ariko abakeneye gushimwa n'Imana ifo ko bamenya ico Imana ishima canke ico Imana yemera. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 20 havuga ngo kuko imbere yayo bakavuga imbere y'Imana ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe. Tugarutse kuri rya jambo Yesaya yavuze ngo bansengera ubusa kuko ivyo kuvuga rya jambo duheje gusoma muri Mariko ivyo bigisha n'ivyagezwe n'abantu. No mu gihe ivyo vyagezwe ihambwa yakovuga ivyagezwe vya Musa. Ivyagezwe vya Musa amajana 613 ndibaza. Fata rero ibyo vyagezwe byose urabishikije urabishize mu ngiro urabikurikije nyene. Ivyo ntibishobora gutuma mu maso h'Imana utsindanishirizwa. Nukuvuga ko sivyo uyu munsi Imana ibona kugira ngo gutsindanishirize, sivyo bishobora gutuma umuntu yumva yuko imbere y'Imana afise gutsindanishirizwa. Rero nukuvuga iki? Nukuvuga rero tureke na vyagezwe abana b'abantu biyongereye ko rero vyovyo tureke nabijya, ahubwo na bindi byo vya Musa navyo nyene ubishikije niko nukuvuga vyose wabikoze, sivyo bitsindanishiriza umuntu no Musa atsindanishiriza no kwizera Yesu Kristo. Kubundi Yesu ntiyari kurinda kuza ku vyagezwe byari bisanzwe bihari. Yesu yaje vyagezwe bihari n'imigigwi ihari n'imigenzo ihari, yari kubareka abantu bagakurikiza imigenzo hama bakagororoka. Mubwo gituma yaje nuko azi neza yuko imico n'imigenzo y'abantu itigeze ishobora kubashikana ku kugororoka. Nico nashaka gupreciser. Iki nashaka kuvuga rero kubyerekeye ico kibazo mbwiye no kuvuga hari itandukaniro. Utakurikije uyu munsi ubuzima bw'ubutumwa bwiza atandukanye n'umuntu ahubwo we wabayeho ubuzima bw'ubutumwa bwiza mbwa akaba ari mu ishengero rifise amabwirizwa y'abantu. Ibintu bibiri rero naguma mpumurize umuntu wa mbere, kuko umuntu abayeho ku bwamwe mu Imana, umuntu abayeho arengorwa namwe mu Imana, umuntu aganira namwe mu Imana, umuntu ari muri baba Kristo bamwe bagenda bagacukumbura mu ijambo ry'Imana, bamwe biberoya siko bacukumbura ijambo ry'Imana. Uwo muntu iyo ari mu ishengero ririmo amadoktrine y'abantu abwiza kugira ikibazo n'iryo shengero, kubera ko wewe aragenda agasoma ahanditse ngo ni mukunda abansi banyu, hama yagenda kushigura bacamubwira ngo haguye umuntu ngo ntuzomuramutse. Mugabo akabona Yesu ambwiye ngo nkunde n'umwansi wanjye ndambwira iki ntamukunde. Mugabo yashika kushingura bacamubwira ngo ujya n'umwansi wacu ngo yaravuye mu ishengero ngo no kumuha mwiriwe ntumuhe
mwiriwe none uwo muntu acabaho gute uwo muntu acaguma ari en contradiction acagira ikibazo avuga ati none ko jewe ivyo numva mu mutima wanje binyuranye n'ivyo bari kubarambwira none ndabigenze gute ndikuvuga uwo muntu ashaka kumuhumuriza kumubwira ngo iryo jwi nyene rihuye n'ijambo ry'Imana wasomye n'iryo vyo ntiwikirupabilize uranahora rero uyu munsi kera bafata bakirukana abantu batari ko babaho ubuzima bw'Imana bari mu ishengero uyu munsi biranyuranye ahubwo abantu birukana abantu bari kubaragerageza kuzana ubuzima bwa Kristo mu ishengero nibo baca umuntu bakamuca ngo yagiye kuvuga ubutumwa ahandi mu rindi shengero nico gihe turimo no munsi mu ishengero biteye ubwoba bakaguca kubera ko wagiye kuvuga ubutumwa bwiza wagiye kuvuga inkuru nziza bakagira iki bakaguca kandi Yesu yavuze ngo nimugende mubwire ubutumwa bwiza bari mu isi yose ngira banka ko uyu muntu azana iyindi mico mu aho yasanga asengera aho rero numva ko ikibazo kidahagaze kuri uwo muntu ikibazo kihagaze ku bantu bakeneye gushingira ku migigwa yabo atari ku mugenzo wa Yesu Kristo Paulo barigeze kumushaka kumuzana ivyo bintu nyene bamubwira ngo twe turabawe ngo abandi nabo bavuga nabo ngo kwa Kayafa abandi nabo bakavuga ngo nabo kwa Apolo ahabwa ati akomwebwe ninde mufise ikibazo iki nukuvuga jewe umwe yarateye imbuto undi aravomera ati mugu ukuza n'Imana ukuvuga uyu munsi abantu deja batanguye kwiha amazina genda uwo kwanaka genda uwanaka mugabo sivyo nukuvuga hari ibintu byinshi no munsi byinjiye mu ishengero mugabo mbere na mbere atariko Kristo yabiduhaye uranawe rero uyu munsi birateye ubwoba ndikuvuga nashaka rero kuvuga kuri uwo muntu vy'ukuri afise umuco wa Kristo umuntu afise umuco wa Kristo azokwa amagongana cyane n'idini baragongana kubera uwafise umuco wa Kristo idini naryo rifise umuco w'abantu ni vyagizwe n'abantu n'abafarisayo n'abasadukayo erega nibo bishe Yesu yishwe n'abanyedini Yesu ntiyishwe n'abapagani oya Pilato wewe ntiyashaka kwica Yesu ko nta afere yaramuravye abona nta caha na kimwe cyo kumwica mbwa kubera ko abayuda basaza avuga ati je nta kundi je ndakaravye amaraso yawe urantahura none munsi rero je ndizera neza yuko Yesu yoza mu buryo bw'umubiri kwa kundi kwa kera agashika ngakwisi busura kandi bakamubamba kubera ko wibuke ko Yesu yaje agwanye by'ama tradition siko ya migigwa abantu bishiriyeho atakivuze yaraje mu ishengero asanga abantu basigara harabayishangere mu ishengero abadandaza aba businessman basigaye badandaza nyene bakubita amadiri mu ishengero none munsi birahari mu ishengero ry'Imana abantu bagakubita amadiri mama afere mu ishengero ry'Imana Yesu rega ntiyahindutse rega Yesu yogaruka yokora mu buryo bw'umubiri yokora nkabijya nyene yakoze kijya gihe yafashe inkoni arahushura mugani nshaka kukwereka yuko imico y'abantu n'Imana n'ibintu bibiri bitandukanye abantu rero bikika inyuma y'Imana kugira bashinga imico yabo ubwabo rero ikimenyetso gishobora kwereka umuntu vy'ukuri nubwo hanaho umuntu atobasenga cyane cyangwa asoma cyane ibintu vyose umaze imyaka upratika ibintu vyose umaze igihe ukora ubamwo umugabo bitaguha amahoro mu mutima wawe bitaguha umwidegemvyo mu mutima wawe bitaguha umunezero w'agakiza ivyo bintu sivyo naho tuba ubifitiye insiguro naho tuba ubifitiye amaverse menya ngo ivyo bintu sivyo nico gituma Bibiliya ivuga ngo bansengera ubusa ubwo busa no kuvuga iki nuvuga ntibazopfa baronse ubuzima bw'Imana ntibazopfa baronse ikintu kivuye iwanje kuko je ivyo bintu bari kubarakora sivyo nsaba urantahura rero sinzi Pastor Vinga arashobora ku atarakunganira Pastor Vinga haravuga bati aho gucumura ku vyagezwe cye ku mico cye ku migiko y'ishengero ufu mucumura ku Mana aho bantu bavuga ukuri cy'abaranguha ahubwo nukurogota mu majambo make nukurogota kuko iyo Yesu aza aje gushimisha abantu ntaba yaraducunguye yari kumvira bijya abayuda bamusaba n'abafarisayo n'ibiki agakurikiza inyamigenzo basi nawe bikaba birarangiye ivye ikibazo yagize ni iki pasteur avuze yavuga umuco w'ijambo ry'Imana no bakavuga ivyagezwe n'abantu none uribaza ko no munsi abantu bubaha amashengero yabo cyane imigigwa y'ishengero cyane gusumba kubaha ijambo ry'Imana umuntu urazi ko ushobora kumubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana ukamubwira ati umuco w'ijambo ry'Imana uvuga uko kuri uyu mugenzo akaguhakanira akavuga ati jewe nuko nigishijwe
nuko ndabizi. None dufatike tureke kumva iby'ijambo ry'Imana rivuga, tuce dufata ibyo abantu bashizeho imyaka n'imyaka kubera tubimazemo igihe kirekire. Erega ikinyoma uko kimara igihe kirekire kirateba kigacika ukuri. Uno munsi rero tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntituja mu mpaka, ntituja mu bihari, muga tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo tuza kuvuga ibintu tutako turasoma mu ijambo ry'Imana, basi kumbura abantu bovuga taba abantu barabesha, ariko nukuri Paulo yaravuze ngo none ngo bujewe nishimwe ry'abantu nkeneye by'ukuri, nishimwe ry'abantu nkeneye cyangwa nkeneye gushimisha Kristo. Rero abakristo bobo nukuri cyenda bafitiye message, ni mwitwararike cyane kunezereza Imana kuruta kunezereza abantu. Ni wanezereza Imana nukuri, Imana nayo izokunezereza, kandi uzoba wihaye, uzoba uronse assurance yo kuzobana n'Imana. Nukuri nta shengerero uzotwara abantu mu ijuru, nta bakozi b'Imana bazotwara, nta migigwa, nta migenzo izotwara abantu mu ijuru. Mu ijuru abantu hazoja yabera bacunguwe, abizeye Kristo, abakurikiye Kristo gusa. Sabakurikiye imigenzo, sabakurikiye abantu. Nico gituma tuvuga ati twebwe nivyo hariho abantu bashobora kutubwira ubutumwa bwiza cyangwa bakatubera icitegerezo, batubera icitegerezo kubera iki? Nuko turaba ubuzima bwabo tugasanga busa nuko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego. None niye mico ishengero ikwiye kubahirizwa n'idakwiye kubahirizwa? Yesu yavuze ngo ngiki icagezwe gishasha ndabahaye, ni mukundane nk'uko nabakunze. Nico cyagezwe, niwo muco. No kuvuga ngo urukundo rero inshuti yanjye ruragutse cyane gose. Ururavye Paulo ingene yagwandikiye abakorinto mu gice cya 13 kiragutse gose. Hari igihe abantu bibaza yuko urukundo ari ugutanga gusa. Urukundo ni liste ndende, ntitubisoma kubera umwanya ari mutoya. Mugara avuga ngo urukundo gwihanganira vyose, gwizera vyose, rurenza ko vyose. Urukundo ntigwihayagiza. Hanyuma ukaca usanga abantu mw'ishengero entre guillemets aho vyitwa ko ari mw'ishengero ngo nubwo wumvuga indimi nk'iz'abamarayika, utagira urukundo ngo ntacyo bimaze, ngo ni nk'icuma kivuga kigasamirana. Mugabo no munsi kuvuga indimi bisigaye biri au top kuruta gukundana. Kuvuga mu ndimi abantu barahura bakaramukanya bakavugana mu ndimi gucyanye, bakumva umenga nibo bari spirituel. No, umuntu ari spirituel, umunyamwemu n'umuntu akundana, n'umuntu ubona ko vyamwa vyamwemu yera. Urukundo, ukwihangana, ubugwa neza, bijya vyose ni umenga ni cenda. Bijya vyose no kuvuga ngo nivyo vyerekana umuntu ari spirituel. Utagira urukundo ntushobora kuvuga. No kuvuga ngo hari ikindi kintu naco. Abantu baratanga, abantu baritanga, abantu barakora ibikorwa mu ishengero kandi akavyita kwitanga. Mugabo birashobora gushika bijya bikorwa byose ukabikora, ukanatanga n'ivyo, ukanatanga ngo n'ubuzima bwawe. Niko Paulo yavuze ngo mugabo utagira urukundo birashoboka. No kuvuga ngo urufatiro rwa byose n'urukundo. Hanyuma rero ivyagezwe bita no kuvuga ngo imico itariyo na hantu hatagira urukundo. Ahantu hatagira urukundo nta Kristo ariho. Aho hantu have wiruka. Have wiruka. Simvutse niko ndavuga ngo va mu ishengero rimuje mu rindi. Oyaha ahantu hose urukabona nta rukundo, nta buzima bwa Kristo buhari buserukira mu rukundo. Nukuri aho hantu nta kintu na kimwe hariko haragufasha ataruka ahubwo ariko arakujana. N'uyo muntu yashakora iki? N'uyo muntu ntuvuze ngo ave yiruke, mugabo umutima ariko yababaye, ariko umutumva ntanezerewe. Nari mu iryo shengero ariko arakorera Imana, kandi niyo mico y'iryo shengero arayubahirije kubera igitsure, kubera ati kumbure ni ntabikora. Pastor Peter yavuze ati bazonyirukana cyangwa bazompagarika. Muga ari ngaho gusa, mugabo umutima uravyimbye. None uwo munagumeyo ari ngaho gusa, nawe uravyumva ari ngaho gusa. Paulo yaravuze, ndabivuga mu gifaransa muramfasha kubivuga mu kirundi. Paulo yaravuze ngo tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Abantu bari mu cyaha kubera iki? Bakora ibintu binyuranye n'ivyo bemera mu mutima wabo. Kubera iki? Kubera kunezereza abantu kuruta kunezereza Imana. Tugarutse hahandi nyene. None aho hantu uri ubona yuko
ibikorwa bihakorerwa binyuranye nuko wemera mugabo kabirenga ko karenga ryajwi ryo mu mutima rikubwira ati yamara ijambo ry'Imana rivuga uko wowe kabirenga ko gusa kugira ngo unezereze abantu none umva ko nawe uzogira ikibazo no kuvuga ngo aho hantu si kibanza ciwawe ukwiriye kuhava ico kibazo nari nagikwefye kugira ngo ntihagire uyibaza ngo nukugumura bacanke bariya mukareka tuvugana ukuri ahantu uri utari kurakura utari kuragaburirwa neza utari kurahishurirwa Kristo ngo mumenye ubuzima bwawe butari ko burahinduka ngo bushushanywe na Kristo none aho hantu wumva wohagumira iki nta kintu nakimwe wohagumira urahava hanyuma ukarabaho ushobora kugenda ukubakwa muri wa muntu wacu w'imbere hahandi haba mibibi Imana ikatwubaka ikahuzuzamo ibyiza vya vyiza rero uko biba byinshi mu mutima niko biseruka no mu buzima bwa misi yose ku buryo n'abatubona bakatubona by'ukuri yuko ubuzima bwacu bunyuranye nuko abandi bose bo ngaha kwisi Prida uwo muntu ari mu ishengero ariko iyo mico y'ishengero ntagomba kuyubahiriza mugabo kandi ategerezwa kugira ngo iyo shengero arigumemo ariko kandi umutima wiwe urababaye kubera ko ariko arakora ibintu umutima utanezerewe uyo muntu akora iki nibaza ko inyishu irasanzwe ndaza kuguha inyishu bivanye n'ivyo Yesu Kristo yabwiye nyene abigisha kuko agishika Kristo nawe nyene yajazanye ubutumwa bwiza nagumye ngerageza kuraba amajambo bakoresheje mu gifaransa bavuga mu la bonne nouvelle nuvuga n'ikintu gishasha nouvelle mu cyongereza good news harimo news nuvuga n'ibintu bishasha Yesu yazanye ubutumwa bushasha nuvuga n'ibintu bishasha Yesu yazanye urantahura ivyo bintu rero bishasha niko bimeze haje ibintu bishasha ku mwana w'umuntu haba ingwano yavyo bindi yahoramwo kuko nk'umuntu ariko aratwumviriza amaze imyaka 30 40 50 mu migigwa nk'iyo ugaca umubwira mu minota 5 ngo ivyo bintu yavukiyemo sivyo abwizwa kugwana ntashaka vyemera abwizwa kumva yukwera yumva umenga yatakaje umwanya mugabo niko bimeze nyamba wakuriye mu bintu mu bitari ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo waratakaje umwanya muga c'est pas grave uracariho urafise amahigo yo kwizera vyo no kuvuga Yesu yavuze iki rero uvuga Yesu yazanye ibintu bishasha abafarisayo bariko baragira iki baciye bamugwanya kubera iki yazanye ibintu bishasha ukurantahura Yesu ntiyaciye ababwira ngo nimwe muraguma ngaho nta kibazo Yesu yababwiye ngo ntimugakurikire abafarisayo kandi ngo ntimukagire iki ntimukumvirize inyigisho zabo kubera iki Yesu yababwiye ngo umwambiro muke wambira irobe ryose hama baramunyuma baramusiguza ati ushatse kuvuga niho yaca basigurira ati umwambiro ni inyigisho z'abafarisayo un peu de levain peut lever toute la pâte ni kuvuga umwambiro muke wambira irobe ryose ni kuvuga iki ni kuvuga wowe ari umuntu mwiza ufise Kristo muri wewe wa Kristo wawuganira nawe wamugenda ahantu bagaca bisukamwe amazi byose uvuye muhira ufise umunezero wamwe mu Imana ugashika ahantu byose bakabihindura ubusa ni kuvuga iki ni kuvuga ko ntaco bimaze kuguma ushira umwambiro wa kera mu byiza Imana yaguhaye mwirobe rishasha Imana yakugize si nukuvuga ngo uwo muntu arafise uburenganzira bwo kuva muri ivyo bintu kuko abantu benshi bafise ubwoba bivanye nabyo nitwavuga imigigwa ituma abantu izitirira abantu ntibava ahantu ngo uzovumwa ni wavaho hantu kuko ngo isoko y'umugisha wawe nguri naguma ndakubwire ngo Bibiri tubwira yuko isoko y'umugisha wacu ni Yesu Kristo ni wava muri Kristo aho zobuvumwe ko Bibiliya tubwira ngo arakavumwa udakunda umwami wacu Yesu Kristo iremodi udakunda umwami wacu Yesu mugo kiri muri Kristo Yesu ubuvuye mu muvumo ukaba mu mugisha kuko ngo Kristo yacitse kuvume ku bwacu uyu munsi rero ntushobora kuvumwa ngo kuko ngo wavuye aha cyangwa ngo nukuvuga ni ya migenzo cyangwa ya migigwa abantu bishiriyeho kugira bazitirire urugo rwabo mugabo bitari vyo nukuvuga ahubwo no musabi abavuga ijambo ry'Imana cyangwa abitongora abamenyesha Imana bari bakuriye ahubwo kubwira abantu ati mu gihe tana kimwe wumva cyo kiragufasha muri kino kibanza rondera ahandi hantu hashobora kugufasha kumenya Imana no guhinduka yego mugabo ntacyo bimaze kubw'umuzitirira abantu batariko barahinduka bari frustré ibaza abantu bakorana bari frustré mu mitima yabo
abantu bakorana ku mihari, abantu bakorana ku rusaku gusa, umva agatonda kwa Mungu atagiye kumva bishasha biva ku Mana, ahubwo agiye kumva inkuru nshasha, kumva insaku nshasha. Abo rero turabuzuranye. Hari n'abandi bamaze kuruha bibereye mu vyumba no musi, bari mu cyumba bavuga ati je nzosengera mu cyumba. Ibyo nabyo sivyo, Bibiliya tubwira ngo niduhebe gukorana. Urumva, ahubwo saba Imana ikurongore. Umuntu ariko aranyumva asenga Imana imurongore, kuko nkuko Imana yabwiye Eliya ariko ayidoga ngo vraiment ngo abahanuzi bose ngo baheze, ngo nije je nsigaye. Imana iramubwira ati kare hari abandi bihumbi nisigarije batarafukamira abayari. Nukuvuga ngo nubwo tubona uyu munsi hariho ibimenyetso byinshi bitureka yuko ishengero ry'uno munsi abantu benshi bavangiwe, bari muri business, bari mu binyoma, bari mu migigwa y'abantu gusa, mugabo kandi hariho abantu b'Imana bagihari, abizera umwami Yesu Kristo barangwa na bya bimenyetso tuwavuga barahari. Ni wowe ufise umuti muri sincere, Imana izobikurongoramwe kugira ubandanye, ubwirizwa kubandanya, kuko umuntu ari yerwanye nawe ntiyevolue. Ntushobora kuevolue uri en dehors ya communauté. Oya, nawe urasubira inyuma, nubwo nivyo vy'ukuri wahunze ibinyoma, muga nawe nturi mukuri, nturi mwijamo ry'Imana. Kuja mu ry'Imana namwe ritubwire ko tuguza kwiropria tukaguma turi twenyene. Oya, tubwiza kurondera communauté, mugabo vy'ukuri ya communauté iza kudufasha gukura muri Kristo Yesu. Rero novuga ngo abantu basore kugira ubwoba ko nta kintu na kimwe kikugumiza mu binyoma. Oya, nta kintu na kimwe kikugumiza mu kumviriza ibinyoma, ntikibaho. Oya, bitere ibitugu. Umuntu akavuga rimwe kabiri gatatu, urukura tumwanya kuri kutonda ahantu uzi neza ko atagishasha kuri Kristo uza kuronka gusa makuru mashasha y'ibintu, uza kuronka ayandi maskandale mashasha utaruzi. Ndihagutumwanya muri ibyo kubiguma byonona umutima wawe. Yesu niyeza ntaho uzogenda, ntaho uzoja. Rero nibaza yuko ndabishuye mu majambo Yesu ubwiwe yivugiye, umwambiro muke wambere irobe ryose. Yego. Ko tujya ku musozo w'ikiganiro, Pastor Vena kayikamo ku barongozi b'amashengero nabo nyene haganjwe iyo mico y'ishengero iri mu barongozi b'amashengero nyene, kandi iyo byose byubahirizwa kugira ngo ishengero ryubahirizwe. Mugabo mva ko bikorwa hari abari muri iryo mva ko umutima babikora batanezerewe. Nakayikamo mu gusozera ndabivuga mu majambo abiri. Ugerageje kuraba ivyete Paulo yagiye arandikira bajya abantu yavyaje ubutumwa bwiza, Tito, Timote. Ndavuga uburorero bubiri aho yabwiye Timote wa kabiri igice ca 4 umurongo duhere ku murongo wa mbere. Amajambo yo ndayiyumviriye arantera ubwoba cyane kuri twebwe vyitwa ko turabakozi b'Imana. Paulo arabwiye Timote ngo ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu, azocira kwiteka bazoba bariho n'abazoba bapfuye. Ndakwihanije mu izina rya Kristo. Uyo Kristo ndakubwiye niwe azocira iteka, niwe azocira urubanza. Umviriza ari byo yamwihanikirije nibi. Urumva ngo kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Niyo mpamvu ngira ndakubwira amajambo ari Paulo abwira Timote, uvuga ijambo ry'Imana. Nicyo jambo ahereye ko ndabasabiye kuvuga ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza gusa. Ibindi vyose vy'imigenzo n'imico n'ibindi binyuranye n'ijambo ry'Imana babireke, bigisha abantu ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza. Niryo ryonene rishobora guhereza ubugingo uvyumvise yavyizeye. Siko ica kabiri aravuga ngo uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Urumva ngo uhane vya bindi wamye uvuga, guhana mu ishengero birabaho. Hari abantu badakogwa mu ishengero, badakogwa ko mu ishengero kubera igihagararo cyabo kuri ibi canke biriya. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga uhane kabisa. Umuntu afise inyifato itariyo uramwegera ukamuhanura ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu uramuhana. Siko hanyuma ngo wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizoza. Nico gihe rero turimo, abantu bazoshaka kumva ibibanezereza. Twebwe rero turagira ikibazo nk'abakozi b'Imana,
tuba hagati y'abantu n'Imana. Hari igihe rero dusunikwa no gushaka kunezereza abantu kuruta kunezereza Imana. Nico gituma nshaka kubwira abakozi b'Imana, ntimugwe mu mutego wo gushaka kunezereza abantu. Tunezereza Imana, kandi ni wanezereza Imana, Imana izoguhuza n'abantu. Kandi abantu nibanaguhama bakuziza Imana uzonezerwe, niko Petero yanditse ngo nibabahama babaziza Kristo ngo muzonezerwe babahamye. No kuvuga ngo rero nico kibazo bafise, biyumvira mbega tuvuze ubutumwa, mbega tukoze gucyanye, nitwosanga hari habo dutsitaje, nitwosanga hari, ugasanga uyo mutegura abakwega ubajana korosha ibintu. No kuvuga abakristo abarongozi ikintu citwa tolerance zero, kuguca hirya y'ijambo ry'Imana kiranga ubuzima bwacu. Nimba ijambo ry'Imana A ni A, B ni B, siko ijambo ry'Imana tubwira twihanganira. Navuze ngo mu kwihangana kose urihangana, mugabo wihangana wabwiye umuntu ijambo ry'ukuri, ntuhesha, nuvuga ngo yo ngo ibinda bivuze ngo no hava nsanga natsitaje bacanke no hava nsanga nagize gute. Ijambo ry'Imana Paulo yaravuze ngo utsitaye kuri iryo buye ngo riramuvunagura, rikamuhingura, rikamugira rega wotsitara ku ijambo ry'Imana hako wotsitara ku muntu. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo rero rikiza abaryumvise. Niryo jambo ryo nyene nagomba kuvuga. Irindi nagomba kurisoma mbwa nta ngorane, ni muri Timotheo wa 2 igice ca 6 ababwira ngo mugwana intambara nziza, ugwana intambara nziza yo kuyizera mu kuvuga ubutumwa bwiza. Uvuga ngo nta kindi rero abantu bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye ijambo ry'Imana ritavanzwemo n'ikindi kintu naki. Ego prudent Jean Pasteur Prudent, namwebwe mu gusozera nakaye kamo kubarongoza amashengero. Ego murakoze cyane. Imbere yuko ngira ijambo ry'umusozo, nagomba nongere ko ibindi bimenyetso bikenya by'intuzi by'imigigwa yo mwishengera abantu bemera muga Imana itemera, kugira bidufashe cyane. Luka 18 turasoma muri Luka 18 murongo wa 11, yari umugani Yesu yariko acira abantu ngo bizigira ubwabo ko bagororotse. Umwe yari umufarisayo, uwundi ngo yari umutoza kori, siko turasoma ku murongo wa 11. Umufarisayo, abataza abafarisayo bari abantu bitwa yuko ari abanyabwenge b'ivyagezwe canke b'ivyanditswe, byitwa ko ari babandi bashitsa ya migenzo ne ya migigwa tako turavuga, siko haba umutoza kori nawe aserukira umugwi w'abanyavyaha tukuru, babandi badashitsa vyagezwe na ya migigwa. Buranahura amakote abiri. Rero imbere y'Imana reka turabere ukuntu vyagenze, turabe n'ukuntu Imana uwo Imana yemeye n'uwitemeye. Umufarisayo ahagaze asengera mu mutima wiwe ati, Imana ndagushimye ko yuko ntameze nk'abandi bose. Umva arakaze. Abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke nk'abameze nk'urya mutoza kore. Siko iki kintu turakunze kukibona, imigigwa n'imigenzo ituma abantu batandukana. Uzubirabe usanga wewe kubera mukora imigigwa usanga usuzugura babandi bahari kuko badakoreye amigigwa mwe mukori wanyu. Urantahura? Nukuvugira ijambo point par point rifise ibintu byinshi bisa n'ibyo turi mu uyu munsi muri kino gihe. Ukagaye wahari ngo kuko adakora imigigwa nk'iyo mwebwe iwanyu mugira iki mukora, kumva ugasanga iyo migigwa wo kurishimira si ya Kristo. Avuga ngo simenye nk'ujya mutoza kone ngo ari rero umvirize ivyo yishimira, rero umvirize icambere mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri, haraje kwisonzesha. We yisonzesha mu ndwi kangahe? Kabiri. Ngo ntanga ikigira 10 rero iye ni finale. Ikintu cyitwa ikigira 10 mwishengero ni bara. Ngo ntanga ikigira 10 c'ivyo ndonka vyose. Urumva ivyo we yishimirije? Ariko ngo wa mutoza kuri umvirize umutoza kure ahagaze kure ntiyagoma no kurangamiza ngo arabe mwijuru, ariko arishishitira ati, Imana ngirira ikigongwe ndi umunyavyaha. Urumva undi nta na kimwe yaronse yishimiriza, nta mugigwa nta migigwa, avuga ati jabwo umunyavyaha ngirira ikigongwe. Ndababwire ubu ni Yesu akora avuga ngo uwo muntu yamanutse aja iwe atsindanishirijwe guruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Imigigwa n'imigenzo cyo twari twibagiye ituma abantu bagira ubwibone, kumva yuko bari superieur zote, kumva ko ari bo bakijijwe, nibo bagororotse gusumba abandi, kubera iki ntibatahura yuko baguye mu mutego w'imigigwa y'ishengero.
ntitugororoka kuko twakoze imigigwa, tugororoka kuko twizeye Yesu Kristo ari we mugororotsi wenyene. Mugabo imigigwa iriya zikatubesha ngo turagororotse gusumba babandi badakora ya migigwa. Niko n'abafarisayo bari bameze. Mugabo Yesu carababwira ngo mwe mumeze nk'imva zisize ingwa, ni ukuvuga hanze murera de ariko indani mwaraboze. Niko reba bameze, kugira ubone yuko wamaze gusetserezwa n'imigigwa, wamaze kwicwa n'imigenzo, uzuraho ubuzima bwawe. Hanze bari top, ni intore, yambara neza, mugabo indani ishari yarakwishe, igono yarakwishe, ukwifuza ko yarakwishe. Ni kuvuga indani ugasanga umuntu yaramaze inzigo, yaramaze kumumara. Urumva ugwanko gwogo ntuvuge. Nivyo rero no kuvuga niryo jambo nashaka guherezaho kuri vyerekeye ivy'imigenzo niki. Hama ijambo ry'impanuro irya mbere ni iryo, abantu nibizere Yesu Kristo bave mu mabwirizwa abwirijwe n'abana b'abantu, kuko ivyo ndugusengera Imana ubusa ntaco bizobamarira, ntaco bazopfa baronse. Hama ikindi naco turagisoma muri Yuda, ndibaza ni Yuda igice ca mbere umurongo wa 3. Yuda ni igice kimwe nyene, havuga ngo bakundwa hamwe nashira kumwete yo kubandikira ivy'agakiza dusangiye, nari numvise ikingo berakubandikira ivyo kubahanura kugwanira cane kwizera abera bahawe rimwe gusa. No kuvuga ibitwahawe ni bimwe ntibihinduka. Ngo turi muri temps moderne cyangwa turi mu oya kuko imico n'imigirwa hari igihe bihinduka bivanye na saison cyangwa na epoque. Mugabo umviriza iby'ishengero rya Yesu ko byari biri niko bibwirizwa kumerana n'ubu. Kuvuga ngo twebwe rero tuguza kugwanira ukwizera twahawe rimwe gusa, kandi iri jambo ababitokora abakorezi b'abandi niko twe tuvyita, hapana aba bishop abakozi b'abandi bitoko ari bo barongozi b'abandi, nibo bafise uruhara rukomeye gusumba, kuko nibo influence cyane. Baba abantu bagwanira ukwizera, bareke kugwanira imigenzo no kugwanira imigirwa, ahubwo bagwanira ukwizera twahawe rimwe gusa. Hama ba Kristo canka abitoko ba participa nabo bige gusoma, bige gusesangura, bige gushishoza iby'ijambo ry'Imana, bizera ivy'ukuri, niho bazobona ubuzima bw'Imana muri bo, niho bazoko experimenta umunezero w'agakiza twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Muheza giko murakoze cyane. Akaba ari ngaha duciye dusozerera kino kiganiro. Ndabibutsa ko turaganira ku mico y'ishengero n'ico Bibiliya bivuga ko, aho twari kumwe na Pasteur Jean Prudent Ntibuberwa, akaba asanzwe ari umwe mu barongozi b'ishengero Jesus Grace, hamwe na Pasteur Hervé Nsengiyumva nawe nyine akaba ari umwe mu basanzwe barongoye ishengero Jesus Grace. Pasteur Hervé Nsengiyumva, ndabashimiye cyane ko namwe mukoze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane namwe, turabashimiye ko mwatwiyumviriye mukadutumira kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Jean Prudent, ndabashimiye cyane ko namwe mukoze mu kiganiro cyacu. Yego namwe ndabashimiye cyane, mwakoze cyane ku butumire bwanyu. Desire Kwizera nije nabateguriye kino kiganiro, nkaba ndabasezeye mbifuriza kuandanya mugira ibihe byiza. Bye bye.